Tode Hakizimana na serukiro ariko mashira hamwe yarwanya ingaruka z'iyayuramutwe bapa mfise observation zitatu kandi nza kuba brief cyane. Observation ya mbere sinja kugaruka kuri commentaire ya Samanda ariko nasaye twihuriye ko mugango mana yunganire ico twari twiteze ari kutubwira umuyobozi nuko iruhande yuko Vision 2025 bayihojeje ahubwo bari kutubwira ko bayevari kugira barabe ingorane zatumye idashekwa mu ngiro kuko ndiko ndaraba ndabona nk'akarorero nko kuri PIB mwari mwatekanije ko muri 2025 zatugeze kuri $700 par habitant mugabo ivyo dushyize ko mwabivuze namwe bwa kata bitashizweko mukaba mu prévoir yuko muri 2040 zatugeze ku 2000 espoir mufise par rapport à ça kugira ngo iko vyase ko turako majana indwi duce ku 2000 ni yahe mu gatana défi mwabonye canke atana recommandation mwatoye par rapport ivyo mwamaze guserva kuri Vision 2025. Deuxième observation janye na agriculture nko bandi babivuze ndabona ko vous avez prévu une cible de 10% du budget national pour le ministère de l'agriculture kandi mwandika mu singo tout le ministère mu gihe tuzi kigizwe n'amasecteur atatu agriculture élevage et environnement. Iyo 10% nayo ikaba ari déjà objectif ya accord de Maputo de 2003. Nukuvuga kuva 2003 tuvuga ko dugira 10%. Mugaya muka project yuko muri 2040 turi kuri 10% encore une fois. Du moment que européenne de la prévoit yuko PIB national il veut muri agriculture. Donc du moins le ministère de l'agriculture contribue à 39,2% du PIB national. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction par rapport à ivyo twiteze n'ivyo tuko turashiramo? Recommandation kuri ico navuga nti d'abord mwisunge ivyo dukeneye mu burimyi mwisunge na context mwongere ko amahera kandi kurugero rushimije ntigume tugaravita mwayo. Icanyuma nikijanye na planification et préparation budgétaire mwamaze kwivuga utwara pasame yavuze ko dufise presque une note de 0% par rapport à la participation, mais je remarque que déjà le budget nk'utugo barikoza kuyiga no munsi yateza kwa yizwe muri 3 mois. Ikindi ndavye nk'iyo duhejeje yari fise 1828 pages. Est-ce que vous pensez que dans moins d'un mois 1828 pages on aja kuyiga ko bakayiterera? Recommandation je me dis que murakwiye kubahiriza le minimum muri calendrier y'ibitekanijwe kugira ngo toutes les parties prenantes bagire ico bashitse ko baterereye canke bayoserve. Merci bien.